Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi ukurikira kino kigo cyacu cy'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Iyo mfise igikorwa kiremereye cyane kandi nkabona ko bitoroshe kugitunganya neza, icambere nkora ni ugucika intege kuko ntabona aho nohera. Sintangara rero iyo umuntu ashitse imbere ya Bibiliya bya bitabu 66 vyeranda akaca kubwira ati jewe mbona ari nk'ibarabara rinini cyane rinteye ubwoba, na cyane konzi yuko guhera ku rupapuro rwa mbere rwo mu itanguriro ukabandanya gushitsa kugwa nyuma rwo mu vyahishiriwe Yohana atari iciyumviro kimwe. Mu bisanzwe iyo ushitse hagati na hagati y'igitabo cyo kuvayo, ca gitabo ca kabiri ca Mose, buca biba ibintu bishasha, bica biba ibintu bisaba inguvu nyinshi cyane. Iyo batanguye kudonda ido n'ido bisubiriza iyubakwa ry'ubwato bwa Nowa, rya hema ry'ibonaniro ryo mu bugaragwa risakaje igitambara. Ngiki rero igituma ari vyiza gukurikiza ingingo zimwe zimwe ngenderwako kugira ngo wunguke mu gihe usoma ivyanditswe vyeranda. Ingingo ngenderwako ziri mu za mbere maze kuvuga ko kenshi nugusaba Imana ikakwihishurira mu gihe uri kurasoma ijambo ry'Imana. Iya kabiri nugusaba Imana ikagufasha gushira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana mu rutonde rwa mbere mu bikorwa vyawe vyo ku munsi. Umwe mu bantu bagize ico bavuga kuri Bibiliya vyafashije benshi kandi azwi cyane, ari nawe yanditse ibintu vyinshi kuri ibi bitabu 66 bigize Bibiliya yera, yavuze ko atigeze agira ico yandika atabanje gusoma igisomwa inshuro 50. Kimwe mu bitabu cyo mu isezerano rya kera arico gitabu ca Nehemiya kiratubwira inkuru idasanzwe y'ivyabaye, ivuga ku kuntu Abisirayeli basomewe bongera barasigurirwa igitabo cy'ivyagezwe vya Mose. Reka dusome iyo nkuru. Havuga ngo, maze abantu bose iyo bava bakagera bakoranira icarimwe ku kibuga kiri imbere y'irembo ry'amazi, basaba Ezira umunyabwenge w'ivyanditswe ngo azane igitabo cy'ivyagezwe vya Mose bimwe Uhoraho yaha Abisirayeli. Nuko Ezira umuherezi azana ico gitabo cy'ivyagezwe, agishira imbere y'ishengero ry'abagabo, abagore n'abandi bose bafise ubwenge bwo kumva. Hari ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'indwi. Ezira agisoma ahagaze yerekeye ku kibuga kiri imbere y'irembo ry'amazi, agisomera abagabo, abagore n'abandi bashoboye kumva, uhereye mu mutwenzi ugashika mu mashoka, kandi abantu bose bari bateze amatwi bumviriza ivy'ico gitabo cy'ivyagezwe. Babasomera mu gitabo cy'ivyagezwe vy'Imana mu buryo bwumvikana, barabibasobanurira kugira ngo batahure ivyo basomewe. Nehemiya icegera c'umwami na Ezira umuherezi umunyabwenge w'ivyanditswe n'Abalewi aribo bigisha abantu baraheza bababwira bose bati, uwu munsi n'Uhoraho Imana yanyu yejeje, ntaco mubabara kandi reka kurira, kuko abantu bose bariko bararira aho bumviye amajambo y'ivyagezwe. Ico gihe barimwo kiratuma dutahura igituma ibintu vyari uko. Mu bisanzwe Abayuda canke ba sekuru babo bari barajanywe ari nyagani Babuloni kumara imyaka 70, kandi benshi bo mu bavutse mu nyuma abo twovuga ko ari urunganwe rushasha ntibari barigeze kumva ijambo ry'Imana. Ntibaribona kuko bari bafise amakopi make y'ivyanditswe vyera. Kuri benshi muri bo vyari ibintu bishasha bumvise ubwa mbere. Abanyabwenge b'ivyanditswe ntibasoma gusa, ariko baranasigura icayo majambo avuga, mbere binakenewe bakishura bimwe bimwe mu bibazo babazwa.
jewe sanze ibi bintu vyari bimeze neza kubera iki gikorwa co gusomera abantu ivyagezwe caca gikurikirwa n'insiguro zatangwa n'abagabo vy'ukuri bizigiwe n'abantu bose. Nico ngiye kugerageza gukora muri bino biganiro vyose tuzokurikira muri bino vyigwa vy'inyigisho za Bibiliya, nukugerageza gusigura igisomwa neza aho ngeza kandi nkurikije insiguro zanditswe muri co. Nagira ndagutera intege nshuti mugenzi, nguzoze uratubaza ibibazo mu kudutelefona canke mu kutwandikira, tuzogerageza kukuronsa inyishu zihagije. Kubera ko natanze impanuro yo gufata akanya ko gusoma ivyanditswe vyeranda, nagomba subire nibutse ko hari itandukaniro rinini hagati y'ivyanditswe vyera ari vyo Bibiliya yera n'ibindi bitabo bivuga ivy'Imana. Nk'akarorero, turabona ko hari igihushane hagati y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana, hamwe n'abandi bagerageza kwigana izo nyandiko, dufashe nk'akarorero nk'ivyanditswe ku buzima bwa Yesu Kristo mugabo bitemejwe n'abakuru b'idini rukristo, aho havugwa ibitangaza umenga n'ivy'ubwana baherereza kuri Yesu Kristo, ariko ubwiwe yarivugiye ko yifuza guhesha icubahiro Imana Data wa twese mu vyakora vyose. Dusoma ngo Yesu arababwira ati, indya zanje ni ugukora ico wantumye agomba no guheraheza igikorwa ciwe. Niko vyanditswe mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 4 umurongo wa 34. Co kimwe n'inyandiko z'abatanguje amashengero, naho zoba nziza cane canke zarafashije abantu benshi, ico zikora ni ugutanga umuco ku bwiza butangaje bw'amakete yahumetswe na mpwemu yera yo mw'isezerano rishasha, ku kanovera kayo kadashira, ku kuntu yiyoroheje kandi ari igikundiro, kuko atomoye uko ari ntasubirwamwo, ingene ari nkoramutima ku muntu wese tutaravye igihe yabereyeho, ururimi canke imico yiwe. Mu majambo abiri, ivyo vyanditswe bifise akaranga k'ijuru. Nk'uko narose akanya ko kubivuga, Abayuda barongeye ku vyanditswe vyeranda imigenzo myinshi dusanga muri ivyo twita les deux Talmud, kandi zikaba ziserukira ibitabo bihambaye. Gusa igiteye agahinda nuko babiha ububasha bumwe n'isezerano rya kera kandi bidashoboka. Ku vyerekeye ikorowani, vyanditswe ko ari umumarayika Gaburiyeli yayizaniye Mohamed ayikuye mw'ijuru, azana udupande. Ni vy'ukuri ko ivyanditswemwo vyashubije abantu mw'intege, na cane cane umwitwarariko vyazanye mu vy'imibano vyaragakura. Mugabo naho biri kuca impwemu y'umuntu w'intege nke, nico gituma Mariya mushiki wa Mose bamwitiranya na Mariya nyina wa Yesu, nk'uko tubisoma. Aha twovuga ko Gaburiyeli yagumye azana ihishurirwa ridasanzwe incuro nyinshi kugira ngo asigure ibikorwa vy'intumwa Muhamedi. Nk'akarorero, nk'igihe yarongora umugore w'umuhungu wiwe yari yarareze, canke nk'igihe yatora bakeba mu miryango yiwe canke mu bagurano biwe. Tubisoma muri surate ya 33 kuva ku karongo ka 49 kugeza 52. Ku bwanje rero ibi bintu bizana uruhagarara. Ikigeretse ko ikorowani iremeza intambara nyerandi idahera ku muntu wese atari umwisilamu, ikemerera paradiso abayoboke buzuye ivyifuzo vy'umubiri gusa. Ni vy'ukuri ko ubukristo ataco bwobipfuje ko, narirya izo ntambara atakindi ziba zitumbereye atari ubwicanyi bubi butagira izina butegurwa n'abayoboke batagira ukwizera, ntibagire n'amategeko abagenga, bakorera munsi y'ivyitwa idini, ariko mu vy'ukuri bafise imvo za politiki. Abo bantu bagwana nabo biyita abakristo. Ibitabo vy'Imana vy'abahindu navyo muri ende navyo nyene ntibishobora kugereranywa n'ivyanditswe vyera. Iryo dini rifise miliyoni 330 z'Imana, kandi imwe mu mana zitatu zihambaye zabo yitwa Shiva, ni ikintu c'ikigesera kigereranywa hose n'igihimba cirondoka. Dufatiye ku vyo bizera,
ngo abantu bapfuye boba abagabo canke abagore ngo impwemu zabo zishobora kwihindura mu bikoko inshuro ibihumbi n'ibihumbi, ico bita mu gifaransa reincarnation, gushikaho bishikira ikintu kitagira ibara, ikintu kiri ahantu hagati na hagati kitagira icifuzo na kimwe, bigatuma atabubabare na bumwe kigira. Mu buzima bwa misi yose rero birateye agahinda kubera iryo dini ry'abahindu nta nyishu canke ivyizigiro rifise ku kibi canke akarenganyo, ku guhagarika umutima k'umuntu ku gatwe kiwe canke ku magorwa. Bivugira ngo uko umuntu ahura n'amagorwa menshi akiraha ku isi niko azohinduka gake amaze gupfa. Dufatiye ku vyizerwa vy'abo bantu b'abahindu ngo umuntu n'akantu gato cane ataco kamaze, ataruhusha gafise rwo kuronka ubugingo bw'umunezero budashira imbere y'Imana. Ibi rero ni igihushane cuzuye n'ivyo isezerano rishasha ritwigisha. Ku vyerekeye ibintu bitatu bivuga ivy'Imana kandi biriho na vyinshi, vyose vyamuka ku muntu kandi ntibigereranywa na gatoya n'ivyanditswe vyera vyegeranirijwe muri Bibiliya yera. Nico gituma wewe uri kuranyumviriza muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, nagomba ndakwinginge ngo umenye kuzokunguka cane mu gutahura ivyanditswe vyera, kuko ibi vyahumetswe n'Imana. Iyo Mana idukunda kandi yaduteguriye kuzoba mu bugingo budashira imbere yayo nitwaguma tuyizigiye. Umaze gusaba Imana ngo igutahuze ivyanditswe vyera, ukaba wamaze gufata ingingo yo gusoma ijambo ry'Imana, ngiyi yindi mpanuro nagomba ndaguhe igira gatatu, kandi niyingira akamaro muri runo rugendo tuzofatanya. Nayo niyi: ni ukwiyumvira ugahekenyera ibigabane by'ijambo ry'Imana wumva bikuryohera gusumba ibindi, kandi wumva wovuga ko mu buryo budasanzwe. Muri iyi minsi tubona amadini yo mu buseruko yavogereye mu burengero. Hafi abantu bose barumvise ivyerekeye kwiyumvira ku Mana yo mw'ijuru canke ku vyerekeye idini rya Buda n'imiburiburi. Ingaruka z'ibi rero, iki ciyumviro co guhekenyera ijambo ntawe kivuna umutima ni kimwe mu bigize n'imiburiburi mico yacu, canke kikaba mu majambo dukunda gukoresha. No mu vyanditswe vyera iri jambo ririmwo. Ngira ndaguhe akarorero nakuye mu gitabo ca 5 canditswe na Mose. Havuga ngo, ayo mabwirizwa ndabategetse uwu munsi azohore ku mitima yanyu, muzogira umwete wo kuyigisha abana banyu, muzoyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu, iyo muriko muragenda mu nzira, iyo muryamye n'iyo muvyutse. Muzoyabohere ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, abe hagati y'amaso yanyu. Muzoyandike ku bishimaryango vy'inzu zanyu no ku bikingi vy'amarembo. Tubisoma mu gusubira mu vyagezwe igihimba ca 6 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku 9. Mu yandi majambo, amabwirizwa y'Imana yategerezwa kuba mu bisata vyose vy'ubuzima bwa Bisirayeli. Mu bihugu bitari bike vyitwa ko biteye imbere, haribonekeza ivyapa binini binini vyuzuye ahatari hake, kugira ngo badukwege bongere baduhamagarire kugura ibintu vyabo, bimwe bita publicité. Tubisanga ahantu hose ku mabarabara ducamwo, dusanga amasanamu meza manitse mu mazu y'ubudandarizo canke aho dutorera amakete. Ivyo bimenyeshwa vyama biri imbere y'amaso yacu, tuguma tuvyumvisha amatwi yacu, kandi biratugira ko ubushobozi bwinshi mu nyifato zacu nk'abaguzi, kandi bikagenda neza. Kenshi dusanga twaguze ikintu twari gushobora kwirengagiza iyo bitaba ivyo. Birumvikana ko Imana izi neza ico kamere y'umuntu n'ibimugize byose. Birumvikana ko Imana izi neza cane kamere k'umuntu n'ibimugize byose. Irazi uko dukora, irazi ko dukwegwa n'ibisayangana canke n'ibindi bihimbara umubiri. Nico gituma yagombye yuko ubwoko bwayo bwamanana ntaryo ijambo ryayo imbere yabo no mu mishaha yabo, kugira ngo baryiyumvire ko bongere baririmbure mu ntumbero yo kurishira mu ngiro no kwirinda ikibi. Ivyo vyagezwe
byategerezwa kwandikwa ku bishimaryango, ku marembo no ku mpuzu zabo. Ikigeretse ko Abisirayeli bategerezwa kubiganira ko iyo bari mu ngendo, iyo bicaye bariko bararya, n'igihe baruhutse. Imana yabasaba kuguma barimbura ijambo ryayo igihe cose. Kugira ntahure neza ivyo ari byo, Umuremyi yaduhaye ibikoko vyuza. Mu bisanzwe inka iyo yariye ivyatsi ihora igira iki? Iyo igeze aho iruhukira, igarukana mu kanwa kayo ivyatsi yariye ibikuye mu nda, kugira ngo isubire ibihekenyere. Ikiryama munsi y'igiti canke ikaja ahantu hihishije ikuza imisi yose kandi ntiruhuka. Nico gituma tuvyita ukuza. Ngiki rero igicapu kibereye co dufasha gusigura ijambo ry'Imana no kuririmbura, ryerekeye guhindukiza ukongera ugahindukiza, ucisha ibintu bimwe mu mpande zose mu mutima wawe. Ukwiye gufata ikigabane co mu vyanditswe vyeranda, ukaciyumvirako, ukakivugako, hanyuma ukagishira mu ngiro mu kubaho kwawe kwa misi yose. Nivyo ivyo bintu birasaba ko uba kure y'ibindi bintu bisamaza, bitagira ikimazi canke ibindi bitari ku rutonde. Ibishobisho bikomeye bitumaramwo inkomezi, bidutwara ubwenge, bikaduhindisha agashitsi. Ukwiye kuba uri kure ya televiziyo, y'inzu y'ubutambiro, kure y'ibikunezereza bikagutesha kwiyumvira. Nk'akarorero, iyo ndiko ndarimbura mba ninjiye ahantu kure mu vyiyumviro, nkiyumvira ku bintu vy'akarangamutima canke ibintu vyo mu bwami bw'Imana mu kugororoka kwayo. Aho rero ndatahura neza ko abantu bakunda kuba mu bintu vy'impwemu cane bijugumiza, barafise ingorane yo gutahura akamaro ko gukoresha ubwo buryo bwo kurimbura no gusoma ivyanditswe vyera. Mw'isezerano rishasha haratubwira inkuru y'umukozi mukuru w'Umunyetiyopiya yariko aragendera ku mukogote wiwe, asoma adatahura igisomwa co mu vyanditswe vyo mw'isezerano rya kera vyanditswe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Igice co mu vyanditswe yasoma cari iki: ngo yajanywe nk'intama bajana mw'ibagiro, nk'uko umwagazi w'intama utekerereza imbere y'uwuyimwa ubwoya, niko atakuyeko umunwa. Hamwe yacishwa bugufi, nta n'umwe yamuciriye ugukuri. Ninde azoshobora kudondora burunganwe rwiwe? Kuko ubugingo bwiwe bukuwe mw'isi. Tubisoma mu Vyakozwe n'Intumwa igihimba 18 umurongo wa 32 n'uwa 33. Ni muri ico gihe rero, mu buryo budasanzwe, umugabo yitwa Filipo yahaseruka. Ubu Filipo ni umwe mu barongozi b'ishengero rya mbere ry'i Yerusalemu. Tubandanije dusoma ico gisomwa, haravuga ngo iyo nkoni baza Filipo iti, ndakubaza, umuvugishwa n'Imana yavuze ayo majambo kuri inde? Niwe yayivuze ko canke yavuze ku wundi? Filipo ateranura akanwa, atangurira ku vyanditswe, atangurira kuri ivyo vyanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Tubisoma mu Vyakozwe n'Intumwa igihimba 18 umurongo wa 34 n'uwa 35. Iyo nkone y'Umunyetiyopiya amaze kumva ijambo ry'Imana Filipo amubwiye, aca asaba kubatizwa nk'ikimenyetso c'uko yizeye ubutumwa bw'agakiza kabonegwa muri Yesu Kristo. Icakurikiye, uwo mwubahwa w'Umunyetiyopiya, inkone y'ububasha yakorera Kanidake, ngo yaciye abandanya urugendo rwiwe yuzuye umunezero mu mutima wiwe. Mbega none ni kubera iki yari yuzuye umunezero? Imvo si yindi, nuko yari aronse ikigongo c'ivyaha vyiwe vyose n'ubugingo bushasha kandi buhoraho. Yaciye abandanya urugendo rwiwe, agenda yiyumvira ku bimushikiye, arimbura agaciro k'urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba. Si ibintu vy'akanya gatoya bitumuka nk'umuyaga binezera imitima yacu, ariko ni ibintu bifise agaciro gahoraho. Kandi rero tumenye kumwe wese muri twebwe afise umutima udapfa, ugumana inyota y'ibihoraho. Ubu naho dushikiriye impanuro igira kane, kandi nayo nyene
nsa n'uwayivuze ko gatoya, yerekeye kumvira ico tuba twatahuye mu ijambo ry'Imana. Umwe w'umunyamerika Mark Twain akaba n'umuntu akunda kwandika ku bintu bituma umuntu atijigwa, naho atizera Imana, yaragerageje kwerekana ko ari umuntu w'umunyabwenge kandi w'umunyakuri igihe yandika avuga ati, amajambo ntatahura yo muri Bibiliya ntiyigera ntera ingorane, mugabo yo ntahura neza cane niyo ampagarika umutima. Uko ngenda numvira Imana ngashira mu ngiro ivyo natahuye mu ijambo ryayo, niko igenda inyihishurira. Aburahamu na karorero keza k'iyo nyifato. Igihe yaronka umuhamagaro wo kuva mu gisagara yavukiyemwo ca Uri mu Bukaludaya, igisagara cari kiryoshe kubamwo, yaciye yumvira Imana yamwihishuriye. Igihe Aburahamu yashika mu gihugu c'isezerano aho yari yategetswe kuja, Bibiliya itubwira ko Imana yasubiriye kumwiyereka ubugira kandi. Igitangaje cane, igihe yahungira muri Egiputa ahunze inzara, atari Imana ibimubariye, ntaco Imana yigeze imuhishurira. Ikinyuranye n'iki, kuva agarutse mu gihugu c'isezerano, ico umuntu abirabishije ijisho atari kwigera avamwo, Uhoraho yongeye kumwiyereka gushasha. Dukurikije ivyo dusoma rero, Imana yihishurira Aburahamu igihe cose yumviye ico Imana imutegetse, kandi niko biri no kuri twebwe. Igihe cose nshoboye gushira mu ngiro ivyo Umwami Imana amaze kumpishurira, nawe aca yongera akamenyesha ukundi kuri gushasha. Ni ukuvuga ko dutegerezwa kureka Imana ikatumenyesha ici tugomba ko, kandi ikaduhindura, igakorera muri twebwe, ikatukuramwo ibitagira ikimazi, maze igahindura ibintu vyose bidutera uruhagarara. Kubaha no kwizigira Imana birigishwa muri Bibiliya yose. Ni ikintu ngenderwako gikomeye cerekana imigenderanire iri hagati y'umuntu n'umuremyi wiwe. Umunsi umwe mu gihe c'umubonano w'abapasitori bane, bamwe muri bo batanguye guharira ku vyerekeye ingene basubiyemwo Bibiliya. Uwa mbere yashima bivanye n'ukuntu ihinyanyuwe kandi bubereye. Uwa kabiri nawe yakunda iriya bivanye n'uko yabona umenga yegereje iyanditswe ubwa mbere. Uwa gatatu nawe yashima iyindi bivanye nuko ikoresha amajambo agezweko atahurika vyoroshe. Uwugira kane wewe ntaco yabivuzeko. Igihe bamubaza iciyumviro ciwe, yishuye ko Bibiliya akunda ari ikoreshwa na nyina wiwe, kuko yahindura inyigisho za Bibiliya mu buzima bwiwe bwa misi yose. Kandi vy'ukuri ngiyo Bibiliya isubiyemwo neza. Umwanditsi umwe ativuze izina yandikiye abibaza ko bagendera kuri Bibiliya ati, ubutumwa bwiza bwandikwa mu bice bice ku munsi n'ibikorwa vyacu hamwe n'amajambo tuvuga. Uko niko abantu basoma ivyo twandika. Nshuti yanje mukunzi, iyo abantu bakwiheje babona Bibiliya ivuga iki? Mw'isezerano rishasha, intumwa Pawulo yandikiye ishengero yari yarashinze muri Aziya, mu burengero bwa Turukiya y'uno munsi, amajambo akurikira ati, ni mwebwe kete ryacu ryanditswe ku mitima yacu, iryo abantu babona bakamenya bagasoma, kuko muboneka ko muri kete Kristo yatwandikishije, nk'uko igikorwa cacu kiri, ritandikishijwe irangi, ariko ryandikishijwe mpwemu w'Imana nzima, ritanditswe ku bisate vy'amabuye, ariko ryanditswe ku bisate n'ivyo mitima y'inyama. Ni mw'ikete rya kabiri yandikiye ab'Ikorinto, igihimba ca 3 umurongo wa 2 n'uwa 3. Intumwa Pawulo yavuze avyeruye, abwira abizera biwe ko bamubereye ab'igiciro kinini, kandi ko abafise ku mutima. Ivyo uwo ari we wese yobibona, kandi ikigeretse ko ngo ni cabona c'uko yababereye akarorero keza mu butumwa bwiza yababwiye. Igikomeye muri iki gihimba nuko abakristo nyakuri ahanini babarizwa mu mutima mu ruhande rumwe, n'imigenderanire y'urukundo iri hagati y'Imana n'abagendana nayo mu kwizera. Abo bashize ivyizigiro muri we. Mu rundi ruhande naho, ubwo bukristo bubarizwa mu mutima
n'ukuntu abizera babwiyumvamwo. Mu gusozera nagira mpereze kuri iyi mpanuro yo kugusaba nshuti yanje ko iruhande yo kumviriza ku munsi bino vyigwa vy'inyigisho za Bibiliya, urakwiye kurondera igitabo ceranda ca Bibiliya yera, utangura ucisomere wewe nyene ubwawe mu guhera mu isezerano rishasha. Urashobora guhera mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, kuko ari we yashimikiye kuri Kristo, Imana yigize umuntu kandi akaba umukiza w'abantu. Urashobora kuzuraja mu nyigisho za Bibiliya zibera mu kibano, ariko kandi utohoze neza umenye ko ishimikiro ry'izo nyigisho ari ivyanditswe vyera, atari ivyiyumviro vy'abantu, ariko bihagaze kuri Yesu Kristo ari we ari hagati y'izo nyigisho. Mu bisanzwe nshuti yanje, bene ayo makoraniro yarakoreshejwe n'abaporotikeshi, naho kuva habaye ihindurwa rya kabiri rya Vatikano, amaparuwasi menshi y'abakatolika atanga inyigisho za Bibiliya bakagerekako ikatikisimu y'ivyo bemera mu ishengero ryabo. Nuko rero icifuzo canje nuko wosoma Bibiliya kandi Imana ikakurongora kugira ngo uyitahure, wongere ushire mu ngiro ivyo watahuye. Reka turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kandi yuko watanze Bibiliya, washizemwo ijambo ryawe kugira ngo uyisoma atahure ico umugombako kandi ashobore kucitondera ngo agire ubucuti bwiza nawe. Ndasengeye umuntu yakurikiranye kino cigwa c'uno munsi kugira ngo Mana umushoboze kwisomera Bibiliya kandi mpwemu yera mushoboze gutahura no kwitondera ivyo yasomyemwo, hanyuma abironkemwo ubugingo bushasha. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi garuke ngaha, naho ubutaha. Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.